Mana mpindurira izina. Formule yo guhezagirwa kubera ko wahinduriwe izina ushoboye guitahura mu nkuru ya Yakobo. Yakobo ahuye n'umumarayika. Marayika amubwiye ngo ndekura, ambwira ngo sindakurekura utampezagiye. Yasabye umuhezagiro. Marayika aramubaza ngo witwa nde? Avuga ngo nitwa Yakobo. Ni gute umuntu asaba umuhezagiro umubaza izina? Ni kubera ko ari ibibazo abantu barimwo bimatanye n'amazina bahawe. Ushoboye kuba utabizi, ariko Mupangayi yitwa Mupangayi, nawe witwa Claude. Umwana ari mibarabara bamwita Mayibobo, n'izina bamubatije. Umuntu agenda n'amaguru bamwita umupieton, umuntu agwaye diabete bamwita umudiabetique. Iyo rimaze kuba izina biragoye, bisaba ko izina rihinduka. Abantu benshi rero nibatahura yuko formule ya Bible mu gutanga intsinzi Imana ihindura amazina, na formule ya kuzimu mu kubangamira umuntu baratanga amazina. Umwana nashoboye gutuka mama we ngo mama nacamaze, acamubata izina ngo yitwa Nzigo. Niko vyari bimeze nanje kubanyumvire kungirira nabi, babanje kunyita Suguru, barondera uruzina bonyuba ukakumvuga ko nabi. Niko bimeze rero mu buzima bw'imisi mwemo. Ushobora kufisa amazina utazi bakwita ikuzimu, amazina witwa kubera situation. Uyu munsi Imana iraje kuguhindurira izina. Imana yahinduriye Abraham izina imita Abraham, Sara imita Sarah. Ndatuye nizera mu izina rya Yesu Kristo urahinduriwe izina. Isinema ya Kanumba Family Tears twabonye ivyago vyabayemo. Mbega umuryango wawe wariswe gute? Umuryango wanje je witwa Famille mu munezero. Ishengero rya Sabaoth yitwa Famille le Delivré. Bagira ubwenge iyature ko amazina si ngombwa ko bayamenya yose. Wiyita izina rishasha urahezagiwe.